Orosari. Ah. Hey. Priez à vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. Fixe. À droite so. Hey. Hey. Pas de nastique. Hey. Marche. Allemand! Marche! Marche! Tadeu! Hey! Et pas en avant! Marche! En place! Bon! Tadeu! Hey! Et pas en avant! Marche! Pour le salut, ça, lit. Mais, fixe. Jewe, siriya de police, Kangulia Samuel, OPN, 17 septembre de la matricule. Jewe, siriya de police, Fisanga Gister, OPN, 17 septembre de la matricule. Jewe, siriya de police, Runziza Emery, OPN, 17 septembre de la matricule. Jewe, siriya de police, Guiman et fils, OPN, 17 septembre 4 de la matricule. Jewe, siriya de police, Yamuru Jean-Baptiste, OPN, 17 septembre de la matricule. Jewe, siriya de police, Toy Richard, OPN, 17 septembre 6 de la matricule. Jewe, siriya de police, Michime Manuel, OPN, 17 septembre de la matricule. Jewe, siriya de police, Yagabri Jametra Aristide, OPN, 17 septembre 8 de la matricule. Jewe, siriya de police, Victor Medacando, OPN, 17 septembre de la matricule. Jewe, siriya de police, Yagabri Edouard, OPN, 17 septembre de la matricule. Jewe, siriya de police, Sanju Pareos, OPN, 17 septembre de la matricule. Darahiye, imbere mukuru w'igihugu n'abarundi, bazokwamagana mukuru w'igihugu, bazokwamagana bateza amasezerano y'abarundi, kandi kozorangura neza amabanga ashinzwe, n'isuzi ibwirizwa shingiro, amabwirizwa n'amategeko ya Repubulika y'u Burundi. nta nyamiramabi muzosanga bariko batera amashugwe ashitse mw'ibarabara. Kubera iki? Abantu b'abagizi ba nabi, inkozi z'ikibi ntizambaye umwambaro, zigenda ziyita abantu beza b'intungane, ariko wewe wambaye umwambaro. Izo nkozi z'ikibi rero zirazi yuko wewe uzozikorera ikibi mu kwanka ko zikora ikibi, zirazi yuko wewe ureretse ntibakora ikibi, kandi barazi ko bagikoze naho bazofatwa bagatabwa mu mvuto. Murumva yuko wewe uri umwasi, muri abasi b'abagizi ba nabi, mugabo bo nta mwambaro bafise, nawe ufise umwambaro. Kubera yateguye gukora ikibi, aca barategura no ku rubuga, azokwama ariko aragutyoza, yama ariko aragucafuza aho uca hose, ngo bajya abapolisi ni babi, ngo nitwama tubabwira. Ico gihe rero barakugwanya. Naho rero bazogira propaganda bakabwira abantu bose kuri mubi, hajya rero baba ariko baca inkokora. Nico gituma umupolisi abanza kumenya ico ajejwe. Mwebwe murabajejwe kubahiriza ikurikizwa ry'amategeko mu gihugu. Inyamiramabi niwe wa mbere ategerezwa kwerekana akarorero k'ukunda igihugu. Murambona abantu biba,
itunga rya leta mufise brigade yo kurwanya abanyonora itunga ry'igihugu n'abagibiturire. Hariho abantu bigarurira amatongo y'igihugu kandi ari itunga rusange, mujejwe kubibankira. Hariho abantu muzosanga bariko bubaka mu mabarabara, biratangaje. Je nca niyumvira ko atanyamiramabi zihari, usanze umuntu ariko yubaka mw'ibarabara, caye umuntu yafashe ahantu twari twategekanije ko abarundi bose bahahurira, ugaca usanga uwundi yahubatse ca yahigaruriye, inyamiramabi ziba zazimiye. Mwebwe mujejwe gukurikirana ko vyose biri ku rutonde, mugwanya akajagari. Uriko gwanya akajagari, kirazira kuba umunyakajagari nawe. Muramaze kubona iyo amasoko ahiye, muza kuzimya mukabura aho muca. None baba bubatse muri rya barabara ryo mw'isoko muri hehe? Mumenye yuko aba bajejwe intwaro n'abasivile ibi mumaze iminsi muriko muriga muri rishure ntavyo bize. Isoko ihiye murabona uruhombo igihugu kiba kigize. Nashaka kubahanura ko mwomera nk'intare. Intare aho ikomereye ni mu nyifato yayo. Intare sico gikoko ca mbere kinini kw'isi. Intare sico gikoko ca mbere gifise inguvu mw'isi. Mugabo none ni kubera iki intare ari umwami w'ishamba? No kubera inyifato. Ahantu hari intare ntagwamo, habituze, habimpore. Intare ntifata ibintu minenegwe. Hagize ikindi gikoko cabira muri segitere yacu, ikiraba icarico. Mu kuba ahantu ibanza ukizura, ikagira n'akarimbiti jengarukiriza ngaha. Nawe uri ntwazangabo ushitse muri segitere banza uyizunguruke yose uyibone. Banza mumenye yuko uko igihugu gitera imbere niko abagizi ba nabi nabo biga amayeri. Murazi yuko twimirije amatora. Iyo hageze amatora hariho abantu benshi baba bazi ko amatora ari amagaburanyama. Inama twagize n'imigambwe twasanze ingorane ya mbere janye n'amatora ari ukudakurikiza amategeko. Ico gihe rero murumva abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano ya mategeko y'igihugu baca bayibagira. Ubutovye amatora, abatobeye igihugu, abatobeye abene gihugu, abahonyanza amategeko y'igihugu. Nico gituma ategerezwa guhanwa n'amategeko y'igihugu. Twasanze mu matora, igituma ndabibabwira no kugira ngo mwebwe mujejwe guhagararira ishirwa mu ngiro ry'amategeko muvyumve, aho bukera ntihajya abazobacamwo. Nico gituma mwomenya ingene mwigenza muri ico gihe, kuko mwamuhagarariye amategeko kandi abanyepolitike bobo imitwe iba yashushe. Mumenye ingene mubagenza mutabacishije ku buhomba, kuko imitwe iba yashushe. Gumana nabo kugira ngo ntihagire ivyo bonona, kuba imitwe iba yashushe hageze amatora. Mumenye kudakoresha ngo ngurumva ngo je ngo wambonye ngo ndakomeye. Mureke gukoresha igikenye, koresha murafise igufuri rikomeye cyane muhabwa n'amategeko. Inyamiramabi kandi cyane ntwazangabo nababwiye ko mutegerezwa kuba mukanura cyane. Hariho abantu bigisha ngo munyankire. Aha nababwiye muri za nkozi z'ikibi za burakimazi, arashobora kugenda ku ntwazangabo akambwira ngo nyankire urya, adandaza homba, icakora hombe. Ahubwo raba ingene wo munshirira mugasha mare iminsi 2 ngo aramperaniye mugende umupfunge. Ivyo bintu muzobibona. Munyankire rero kirazira. Umwasi n'umuntu ariko akora ikibi. Ushaka kuhangana nawe gira iperereza, hanyuma uzibire abura hakorera ikibi. Nico gituma ndabasaba gukorana n'abene gihugu. Mwamushaka ahantu hatekana rero korane n'abene gihugu, mugumane ku mutumba ku gacimbiri, mugumane hazoba iteka nitekane. Ivyo ndababwiye ndabasavye ko mwobifata nka nkama, muje kuja ku kivi, tangura mukizura aho bazobashira hose,
muhabone, mumenye ibinogo bihari, mumenye inzira z'iminyuro zihari, noneho mumenye n'abashobora kubakorera ikibi, kugira ngo abo bose mumenye ingene mubagenza, ntibaba ari bo babitanga, ahubwo muzibire ntibaronke aho baca.